none rero nagira ngo turabe ubutumwa bwiza nta urinda kuvuga amajambo menshi aho mwabyakiriye si biki uwuzigama ibyo amaze kwakira ntiyongera atagiye mu ijuru ubu dusigaye twiyongeza gusa turabe igitabo c'abaroma igice ca mbere abafise bibiliya ziriya zimaze iminsi mu ruhande rw'isezerano rishasha ni urukaratasi rw'170 ni igice ca mbere umurongo wa 16 na 17 nivyo ngomba ko tuvuganako. Hano havuga ngo ubutumwa bwiza icarico kuko ubutumwa bwiza butantera isoni ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki kuko muri bwo ari ukugororoka kuva ku Mana guhishurwa guheshwa n'ukwizera kukagwiza ukwizera nk'uko byanditswe ngo umugororosi azobeshwaho n'ukwizera. Nagomba muzingurure icete ca kabiri Pawulo yandikiye ishengero ry'Ikorinto. Icete ca kabiri Pawulo yandikiye ishengero ry'Ikorinto duce dusoma mu gice ca 5 dusome umurongo wa 20 naho havuga ngo ubutumwa bw'umuzuzu. Nico gituma turi intumwa mu gishingo ca Kristo. Imana isa n'ibingingira muri twebwe. Turabinginga mu gishingo ca Kristo mwuzure n'Imana. Umwe atigeze kumenya icaha Imana yamuhinduye icaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke ukugororoka kw'Imana. Reka tumanuke gatoya hake. Kandi ko dukorana nayo turabinginga ntimuherwe ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Ndagira ngo tuvugane kuri aya majambo makeyi. Ubutumwa bwiza twakiriye ubwo aribwo. Bamwe ubu butumwa bwiza twakiriye babwita ubutumwa bwavuye ku bazungu niko babitahuye, ariko ubutumwa bwiza twakiriye niko Petero avuga, niko Yohana avuga ngo ubu butumwa twaburoze kuri yo aho twari kumwe nawe kuri wa musozi ukayangana, aho twumva ijwi ry'Imana rivuga riti nguyu mwana wanje nkunda kampimbara nimumwumve. Bariko basigura ko ubutumwa baronse, ubutumwa bavuga batabwigishijwe n'abantu, atari imigani y'abantu, atari akenge k'abantu, ariko ari ubutumwa bwavuye ku Mana. Ubwo butumwa rero nibwo twumvise kandi nibwo tubabwira. Pawulo arabarira Abaroma ngo kuko ubutumwa bwiza mw'Abaroma butantera isoni ariko ari ubushobozi bw'Imana buzanira umuntu wese agakiza. Yaba umuyuda, hariho imigwi ibiri muri ico gihe yariko aravuga, yaba umuyuda yaba umugiriki. Abagiriki bari abanyamahanga badafise amasezerano y'Imana nk'Abayuda. Tuva ubu butumwa bwiza rero tuvuga yaba umuyuda yaba umunyamahanga ubwizera wese bumuzanira agakiza kuko n'ubushobozi bw'Imana. Ubutumwa buhindura umunyabyaha nibwo twumvise. Murabona abantu barafise amategeko mw'isi amategeko menshi ariho. Umuntu akiba aha ndazi harimo abacamanza, hoba harimo n'abaopeji, hoba harimo n'abakuru mu nzego z'umutekano. Umuntu akiba mwashaka mukamukubita inkoni, mwashaka mukamupfunga, mwashaka mukamushira muri kasho akaguma yarumwe, ariko ntagenda yemeye ibyaha yakoze. Ariko ubu butumwa bwiza kuko ari ubushobozi bw'Imana. Amen. Bumaze gufata umuntu buramuhindura. Bumaze kumuhindura, na bimwe yahakana muri sentare, na bimwe yahakana imbere ya opeji akavuga ati narabikoze, ubigisigaye nimukora ibyo mugomba. Kuko umugabo naratanga umunsi umwe twari kugurura hariya ku Majombe, twari kugurura ku Majombe urusengero. Ndakunda Imana nti Imana iratera iteka sha.
hanyuma rero abantu baraza bashajije, ndabona ingene mwashajije. Hanyuma rero ubutumwa buravugwa. Wone umunsi wa mbere turi ku majombe, buravugwa. Bugeze hagati ntabona umugabo yambaye ikaruvati ikirazungazunga ari hasi, imigere hejuru. Tewe wamanura igitanga. Arazi kurwana, ariko si ibyo kurwana, ni ubushobozi buvuye mu ijuru. Amaguru hejuru, abantu bakaraba, twavanye i Bujumbura, kereka n'abagabo bambaye amakaruvati barimwo ibisigo, amaguru hejuru, ubutumwa bwiza. Wari umunsi wa mbere twari ku majombe hano. Hariho umunsi ntihobora uwo twoba twari kumwe, twagenda mwijenda ahantu hashashe. Twaciye tuhubaka agasengero keza, naho abigishwa baho batari bwaronka amafaranga. Twaciye tuhubaka agasengero keza kuko twabonye imirindi y'Imana ko agakiza kinjiye ngaho hantu. Kore universite yari kiraririmba, twari twadunganye ukazubona umugore avuye inyuma zunga ari hasi, umugabo ari hasi. Hewe wa butumwa bwiza twakiriye n'ubushobozi bw'Imana. Urasumije ngene hagumye. Ayo ubutumwa bwiza bwinjiye none bukanyegetera muri wowe ukikubita hasi, hari uko uvyurasha. Aca hagarara kureti ngaho karabaye. Ubu butumwa bwiza nibwo twakiriye, nibwo tukubari, nibwo bwakugize ukumeze bukaguhindura. Ariko rero nagira ndakubariye, namavuga ijambo ry'Imana ngashinga intahe n'ibyo twagiye ducamo tukiri bato. Hariho abantu benshi muri b'Imana bicaye ngaha binjiye nabi mu gikorwa c'Imana, akinjira nabi yibaza ko aje mu kazi, yibaje ko aje kuba nde, ariko atahinduwe no mu butumwa. Iyo wahinduwe n'ubutumwa bwiza, uca ugenda guhindura abandi ufite ubushobozi, ukumva ko byinjira sha. Kandi ntiburaba ngo uvahe, oya, uva mu nda y'ingoma, uva muri Banyarucari, uba umukene, uba ikimuga sha. Iyo bwije urinjira ugahindura, umuntu akaba mwiza. Narabashingiye intahe, ndaba narabivuze naho nkiri muto, aho ubona nanganangana n'iyi mikorofone. Mugabo reka sha, ndiko ndagenda narahantu narengera umuvugabutumwa, ndavuga ubutumwa narenkibangutse mpagurukira hariya ntongera nkamanuka. Hanyuma mbona rero umuntu w'umukama karakuze afise ibiro byinshi, aca haguruka kumbura mamba mbuze, wagahungu we, ninde yakubariye ko ndoga mu rusengero? Ngira aha ntawe uriho wahaguruka ngo avuge gutyo, ndamufitiye iganuke. Ugomba guhaguruka ngo uvuge gutyo, ndamufitiye iganuke. Hanyuma rero narimvuze ngo mw'ijuru hariya bazobara inyuma y'urugo imbwa n'abarozi n'ababeshi n'abashakanye n'abakunda kubesha bakabikora, abo ntibazojayo. Nzambona barandamutse ngo wagahumbuwe, ninde yakubariye ko ndoga? Ntanamubarira atagasamuroga, ngwino utaroga nawe icara. Yarikubise hasi, twagira ngo arasaha, abantu bose barikuma. None ko yari kure ko ntari ndamukozeko, naho yagomba kamena umutwe aho ntari ndamukozeko. Ubu butumwa bwiza bwa Kristo Yesu twahawe ni ubushobozi bw'Imana buhindura, haleluya, bukarema, bugacura umuntu inkamba zikamuvamo. Nta mpamvu zo kuvuga ngo urinde, oya, ngo ndababarira akantu kamwe. Igihe ca Yesu abayuda bo mu gice cyo hepfo i Yudaya baragendana n'abasamariya b'i Samariya, nabo kugira ngo bagende i Galilaya barubaka urugo bagaca hariya. Reka ndababari, Yesu ari kumwe n'abigishwa biwe, umunsi umwe baratumbera inzira toya. Ntabyo gurinda kubaka urugo, turagomba gutumbera i Samariya. Hari umunsi wo gutumbera i Samariya sha, baratumbera i Samariya. Bashize kw'iriba, abigishwa ati turagiye gusuma, ngira hari akaguriro hafi. Nawe aricara kw'iriba mu masaa sita, mu masaha y'umuranga, arabona umuntu n'ikivomesha aje kuvoma, aramureka aravoma. Wa gore nyina wanje, hari ukuntu yavuga Yesu, mpa amazi yo kunywa.
aca aramwitegereza. Twe tugenda ushitse ahantu ari umuyahudi, sindenda kubaza ko ari umuyahudi, oya barafise uko bambara, ari abakuru b'amasinagogi nabo barafise utwo bambara, barafise ibimenyetso cubame. Aramwitegereza ingene Yesu yari yambaye, ega nawe yambara nk'abayuda. Yesu yari yavukiye mu bayuda. Ati nakumenya wewe uri umuyuda, wonsaba amazi gute uri umuyuda nanze n'umusamariyakazi? Haraho imigenzo n'imico n'ivyo twakuriyemo bizibira ubutumwa bwiza, ukanka kugurura ngo ijambo ry'Imana rikwinjiremo, ukaguma muri vya bindi gusa. Hanyuma rero Yesu aramuganiriza mukunze ati yumenye ugusavye amazi, nawe wari kumusaba akaguha amazi y'ubugingo. Ati none amazi y'ubugingo woyakura kuva kuri basomakuru n'abakera bose banyoye amazi y'iriba, nawe uvuga ngo ufise amazi y'ubugingo woyakura? Nawe aramutega sawa, nari kuyaguha ariko urume, genda unzanire umugabo wawe. None umugabo yari kumukura ngo yari afise abagabo benshi. Yesu aramubarira ati ndazi wari ufise abagabo benshi, n'uwo muri kumwe subi wawe. Birahindutse, ndakubonye ko n'umuntu avugishwa n'Imana, ndabimenye ubu. Umubindi wacu asigaho abanza kwiruka mu gisagara. Hari umunsi Yesu adakevya atumbera guca i Samariya neza. Ashitse mu gisagara ati hari ivyo mutamenye, nabonye umuntu avugishwa n'Imana, ibintu byose nakoze yabimbariye ngo muraga. Abasamariya baca baza birukira icarimwe kuraba umuntu avugishwa n'Imana. Imana irazi gukora sha. Bashitseho inkuru ibinguke, Abasamariya barabona Yesu bwa mbere. Abasamariya barumva ubutumwa bw'ihumura bwa mbere. Abasamariya barumva ko bigenza neza. Nagira mvuga ikindi kintu, aho sindahateba, ngomba kugaruka kuvyo nasomye. Igihe mpwemu yera yamanuka, Yesu yari yaravuze ngo mpwemu yera niyamanuka bazoce bagenda i Yudaya n'i Samariya na hehe bashikana ku mpera y'isi. Baguma bazunguruka gusa i Yerusalemu gusa, ibitangaza bikorekera i Yerusalemu gusa, baranga kugenda. Imana irugurura kanzo, amageragezwa araza, batangura guhama intumwa, batangura no kubicereka. Abantu barahunga. Hanyuma rero Filipo arahunga. Ngoma ndakubara ingene Filipo yahunga. Filipo acahungira muri babandi batemera i Samariya. Abandi bahungira mu bemera, ariko Filipo ahungira i Samariya. Ko yarashitse rero i Samariya acarahora, siko yaciye ahora, kuko ubutumwa yakiriye ari ubw'ubushobozi, kuko ubutumwa yakiriye ari ubuva ku Mana Data wa twese. Ashitse mu Basamariya atumve ndababarira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, mwihane muhinduke mwemere ubutumwa bwiza. Igisagara cyose kiranyiganga, n'abapfumu barihana. Abapfumu bihanye, inkuru iraduga isubira i Yerusalemu, kuko ngo intumwa zari zagumyeho n'izari zahunze. Hanyuma intumwa ziribaza, none ubwo butumwa bwanyiganije Samariya bwavuzwe nande? Ati n'umuntu yitwa Filipo. Filipo ni atega n'umwe muri b'abadiyakoni batandatu bamwe muherutse gusengera. None uwo niwe yanyiganije igihugu. Reka dutume abantu b'inkingi babe baje kuturabira ivyo yavuze ko yoba yavuze vyiza. Rero bashitseyo basanga inkuru yabaye impuke, basanga n'abapfumu barihanye, n'abanyamareba barihanye, basanga ibintu byarakomeye. Ati ico babuzaba ni ukurambika ku biganza kugira ngo baronke mpemu yera, nico gisigaye gusa, ariko ibindi byarakwiye. Mpemu yera bariko barasenga aramanuka bajako, ariko haba n'umuntu umwe yiyugaye, kuko yari afise inyungu muri ivyo bintu yari amazemo iminsi, ntiyaronka mpemu yera. Abona abandi baravugishwa, abona abandi barahezagiwe, we wasigara ataronse. Hanyuma rero aravuga ati byari byose ndafise amahera. Ego abo mwicaranye harimo abagabo bafise amahera. Ndakwifuriza kugira amahera no kugira mpemu yera n'ibintu bibiri. Amen.
hanyuma rero aza kwa Petero ati nyakubahwa nagomba ndaguha amahera kugira ngo nawe umpe mpemu yera kugira ngo nanje murumva abo nzosengera nabo bahabwe mpemu yera. Kubera iki yashiraho kondisiyo? Abandi bari baroze mpemu yera badatanze amahera, abandi bari bahawe mpemu yera atabindi basavye, mugabo we avuga ngo nibayimuha yari yaramenyeye kwaka ingemu azoyikoresha. Umva uyu munsi ndakwifuriza kugurura umutima wawe ngo ubutumwa bw'ubushobozi bwinjire bukuremo bya bindi na bya bindi na bya bindi ube umwana w'Imana. Imana ikomeye. Amen. Ubutumwa bwiza nibwo bushobora guhindura abantu beza. Umva mu cyete cya kabiri cya Timoteyo hari mu gice cya 3 iriya mirongo ya nyuma 16 na 17 haravuga ngo ibyanditswe byose byera byahumetswe n'Imana. Ijambo ry'Imana twakiriye ryahumetswe n'Imana. Umva rifise ikimazi kwigisha umuntu no kumutoza indero nziza no kumuhana no kumwigisha no kumushyira ku murongo kugira ngo uwo muntu w'Imana ashobore gukora igikorwa cyiza cyose. Amen. Umva kugira ngo utungane neza niwakira ubutumwa bw'ubushobozi. Hanyuma rero twebwe rero nk'abakozi b'Imana n'abagabo agasanga twinjiye muri iki gikorwa ise umuhamagaro w'Imana. Ubutumwa tuvuga si ubutumwa bw'akaronda, oya, si ubutumwa bw'akaronda bwamvuye ahanjaha, oya, dufise ubutumwa bw'umuzuzo tukwinginga abantu b'Imana kuzura n'Imana. Umva abantu benshi baja mu mahanga, uyu yariko arasoma ijambo ryo gusengera abatirije yariko aravuga ngo nimaja mu mahanga mufise mpemu yera. Abantu benshi bavuze ubutumwa bw'akaronda babubarira abantu baragorewe muri aya mahanga. Bavuga ngo iwacu tugira uku, iwacu tugira uku, iwacu tugira uku. None ko ari muri Amerika ari muri Bujumbura arira? None ko ari muri Amerika ari Gitega? None ko ari muri Amerika ari Ngozi? Ega ari muri Amerika. Ega niba tubarira abantu ngaha mu Cibitoke tukabarira abapastori n'abakobwa ngo mwambare imvutano mugeze no ku maguru, mwambare amakanzu mugeze no ku maguru, aho kweli neje yateye urubura rwamanutse aho wokwambara imvutano ukagenda. Aha nta neje iriho, niko Imana yatugereye heza. Ariko niwashira hariya hareka ntazovugira uzovyambara sha mugabo uzoba uriko urapfuka umubiri ngo ntukongatare, ariko impemu yawe niyo yakira ubutumwa bw'ubushobozi. Impemu yawe niyo ituma uhinduka, impemu yawe niyo ituma ugira ivyizigiro, impemu yawe niyo ituma uvugana na Kristo Yesu ivy'amabanga. Duhora twigisha abantu bipfutse ibintu biruta n'uburengeti kuremera ngaho. Umunsi umwe nari mu buraruko bwa Swede ahitwa Imiyo, twari kumwe n'uwo naho wodufotoye ute ntiwogiye utumenye. Umugabo ugasanga amana gutya hasigaye amaso gusa. Twarinze tuvayo tutabonye izuba n'umunsi n'uyu tutabonye ko bwije cyane ko bwakeye ngo dushike mu rusengero bagacana. Ariko Imana yatugereye ahantu heza. Mugabo uwo munsi narashimye Imana turi aho hantu. Aravyibuka hano Pasiteri Nikora turi kumwe n'umwungere w'Ikoyogo. Imana yaduteye iteka baraduha kuvuga ijambo ry'Imana. Hanyuma rero kuko ubutumwa bwiza ntiburaba ko ufise urukoba rwera, ntiburaba ko uri umutunzi, ntiburaba ko uri muremure. Abagabo rero bari baje n'ahantu bari baje ariko barahagarara neza, ubutumwa bwabafashe. Hama bagiti mw'izina ya Yesu umuntu ukabona ariko uwundi mugabo nawe akagira ubwoba agasa
nyuma ngo umuntu ngo ntagwe hasi reka korokere hasi niwe zomukoroye asegura abantu bariko barahinda umushitsi aca reka bagwe hasi mu izina rya Yesu. Kubera iki? Abantu murazi hari ahantu twagiye hamwe iyo babonye umuntu yirabura ariko aravuga ijambo ry'Imana babona ko umengo nta jambo ufise wowe ugiye kubaka ibintu. Hanyuma rero hari umuntu yari yaratubaye araduha impanuro, none ko waje no ugomba iki? Nta kintu na kimwe ndabashaka kumenya niki. Hari umugore yagiye ahantu n'umukobwa yakuze atarongo ndaguha impuzu ushira abana. Oya nta second hand ntwara jewe nzogura shasha kuriyo mugabo mumpa umwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana. Ivyo navyo bigumye nizo nazanye ntazo nambaye zaze zirangorera ubusa kuko mwace mumpa ibikoti ndagagara ntavyo ndiko ndambara n'ivyo nazanye. Erega twebwe naho utagira ibirato wovugishwa sha izo mbuto zawe zigumye ariko wemere Kristo Yesu ko ari umwana w'Imana. Numva bantu mwaje mu Cibitoke turabinginga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo mwuzure n'Imana ivyiyumva potere y'amara. Nonaha mwabona ngoroye amaguru ndaha noca nsubira iyo navukiye mu misozi yo hejuru nkabanza kuja gusezera data ati karabaye ndagiye singenda muca muzingazinga muterera hariya ku mpanda gusa y'abandi baje. Ariko umva ndi muri Kristo Yesu naruzuye n'Imana ubugingo bwanjye bwabahindutse mfise indomero mu bandi bana b'Imana ndi mu ikoraniro ry'ihanga ryera yoba ngenda nkagira yoba ngira mu kirere yoba ngiye mu kiyaga umunsi umwe. Haleluya tuzobonana na data buja mu bwabo. Abantu rero ubwo butumwa bwo kuba kwinjira mu Mana ngo bazoraga ubugingo budashira ubu barabuvuyemo si ubwo barorereye. We wakiriye ubutumwa buke aho twakura twebwe tukivuka twebwe abo mu ishengero rya Pentecote ry'i Bujumbura twitwa abo kwa Parumesi niko batwita kuva hariya mu mugamba gushika ino mu kiyaya bavuga ngo bajya n'abaparumesi. Abari mu bumanuko nabo kuva za Kayogoro kugeza hari Ikiremba bavuga ngo nabo kwa Fumbere. Ega ntubwire ngo amacakubiri yahereye vuba. Bamwe bari abo kwa Fumbere uwabatanguje yitwa Thomas Wimbe uwatanguje ino yitwa Costa Parumesi. Urumva rero bariya n'abaparumesi bariya nabo kwa Fumbere. Oya ngomba kubarira ibyabaye i Korinto. Paulo aragiye aravuga ubutumwa i Korinto avuze ubutumwa i Korinto abantu barakizwa acarahava aragenda abakozi b'Imana baho barabandanya. Mu nyuma haca haduka uruhagarara tumva twebwe rero uyu mugwi mubona turabo kwa Paulo niwe yashitse n'ubwa mbere. Abandi bantu nabo b'abanyabwenge bati oya Paulo yarazi kuvuga neza. Twebwe turabo kwa Apolo memurazi Apolo ariko aravuga umugabo yari eroka ashobora kuvuga n'ibintu bigatahurika azi guterekeranya amajambo. Twebwe turabo kwa Apolo murabesha yaba Paulo yaba Apolo ntibabonye umwami Yesu ahubwo twebwe turabo kwa Kefa turabo kwa Petero umuntu yabigishije ubutumwa bukomeye ku munsi wa Pentecote hakihana abantu 3,000. Twebwe turabo kwa Kefa sha. Abandi bararaba bati mbega aba bagabo barafite ntibamenye ubutumwa twakiriye ubwo aribwo. Ubundi mugwi mutoye twebwe turabo kwa Kristo Yesu kuko bararabye basanga muri abo bose nta wapfiriye ishengero atari Kristo Yesu ngo baca bagira ibyaha parere. Abo kwa Paulo bakagira icaha paca, abo kwa Kefa bakagira icaha paca, abo kwa Apolo bakagira icaha paca, abo kwa Kristo rero sha mu caha paca bagaca bashira mu musaraba sha. Amen. Mwebwe murabo kwande nibo yadupfiriye. Nta muntu numwe n'uruyoya rwo mu Cibitoke nta muntu numwe napfiriye nta muntu numwe nzojana mwico. Mugabo ni wumva ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu mubohora ndakubarira. Paulo yavuze ngo nta muntu
nabatije muri mwebwe atari abantu babiri gusa. Umva ndabafitiye iganuke harageze abapentekote twaravuze ubutumwa bwo kuzana abantu kuri Yesu. Abantu baragigimba baruzura insengero, ariko bico dukeneye ubu harageze ko mutahura ijambo nyakuri rifise imizi. Mwakijijwe nande? Mwapfiriwe nande? muri kamuraja hehe? Muvize ivyizigiro iki? muri he? mugeze he mu rugendo rwanyu rwo kuja mu ijuru? Ngubu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Reka dusome amajambo asa nayo turiko turatera duheza. Matayo 24 umurongo wa 14. Matayo 24 umurongo wa 14. Havuga kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose ngo bube ikimenyetso kibera icabo n'amahanga yose, maze umuhero uzocuza. Abantu bishinga kugenda mu bitagira ikimazi, abantu basubiye mu by'akaronda, abantu basubiye mu by'amoko, mu by'intara, imitumba bitagira ikimazi. Ariko umviriza, ubutumwa bwiza bw'ubwami bukwiye kuvugwa mu mahanga yose kugira ngo bubere icabo n'amahanga, maze umuhero uzocuza. Haleluya! Umuhero utaraza turaja mu ijuru sha. Umva, muri iki gihe ubutumwa buriko burakwira isi yose. Reka ndakubari n'abahakanyi rezate nabo bariko barashikirwa n'ubutumwa bwiza. Umviriza, abapentekote ndazi ko mwirinda cyane kubera amatelefone yanyu mufise ya Android. Haraho wewe uriko urarondera ikintu urondera mu telefone yawe, kuko harya muri YouTube muri bijya bintu byose biza hari abantu barungika kiza abapentekote mutagomba, siko? None harahora wugururwa cyuserukirako ucugira gute ucuzimya, ariko naho uzimya wakwise kwa maso. No kuvuga ntubigomba, ariko wuguruye nibyo biciye biza nka publicité wabiravye naho uzimya. Ubutumwa bwiza rero uko buriko buragenda muri iki gihe, waba umuhakanyi waba mwidini ritemera Kristo Yesu, ushobora kugurura televiziyo yawe cyangwa telefone yawe ukazubona ijambo riraje, Jésus vient bientôt. Jesus is coming soon. Naho umuhakanyi ariko araza sha. Eka ko atawumbona mu nzu yanjye aca yugara imiryango kugira ngo banze yumvirize. None azoza ryari? Bizogenda gute? Kabanza kumviriza bigeze hagati akazimya ati nizaba abakristo. Mugabo kuko ijambo ry'Imana ari ry'ubushobozi, ngo niyaza hari ivyo azokora yavyumvise sha. Ikindi gihe aziyumvira rumwe tije ngo bakugurura kuri ya shene, nabona ko bya bindi subire ndabe ndumwe. Niko abantu bariko barakizwa. Kuko ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu mahanga yose, apana bw'akaronda bw'ubwami ubera icabo n'amahanga. Haleluya! Icizigiro cacu tuzohava tuja mu ijuru dutwawe n'ubu butumwa bwiza bw'ubwami sha. Umva, ngira ndangirije kuri iri jambo. Ni jambo riri muri Matayo 6 umurongo w'10. Yesu yariko yigisha abigisha biwe gusenga, aca arababarira kuri uwo murongo ngo bavuge ngo ubwami bwawe bugire gute? Buze hehe? Soma. Shika hano some uwo murongo wa 10 gusa. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 6 umurongo wa 10 aravuga ngo ubwami bwawe nibuze, ivyo ugomba nibibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Amen. Umva, ubutumwa bwiza iyo buvuze ndavuga mu butumwa bwiza bw'ubushobozi. Iyo buvuze bugashikira abantu, ubwami bw'Imana bukwega ubutumwa, bukwega ubwami bw'Imana bukaza bukagerera muri twebwe. Iby'Imana igomba bigakoreka muri twebwe, ubwami bw'umugwanizi bukimuka, ibintu bigahinduka. Yes, avuga ngo nuko nimugende mu mahanga yose muhindure amahanga kuba abigishwa banje. Umva, ni kufanya mapinduzi. Genda muhindure abantu kuba abigishwa. Ubutumwa bwiza bw'ubwami buhindura abantu kuba abigishwa ba Yesu. Ubwami bw'Imana bugashabuza
bukaza bukagerera muri twebwe bugaca bwimura ibidasa n'ivy'Imana igomba. Twuname imbere y'Imana. Haleluya. Reka ubwami bw'Imana buze hano mu Cibitoke uyu munsi. Amen, 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 amen. Reka ubwami bw'Imana bugere kuko twakiriye ubutumwa bw'ubushobozi buhindura abantu ngo babe beza. Ubwami bw'Imana bukaronka ikibanza. Tugira dusenge Imana. Nibwo buze mu Cibitoke. None yabona ubutumwa bwiza abantu nibwo bari baje kurondera, bavuye mu mihana yabo mu makartier baza ku rusengero bavuga ngo tugiye gusenga Imana, tugiye kurondera Yesu, tugiye kumva ijambo ryiwe. None ngiri bararyakiriye Mwami. Muri aba bantu rero hari abantu baciye urubanza. Ijambo ryawe ni itara rimurika, jambo ryawe ni nyundo isenyura ibitandara, jambo ryawe n'umutima w'ubugingo, jambo ryawe nico kurya nyakuri. Ngaba bararyakiriye. Hari ibintu byabagoye bivuye kuri wa mubi Shetani yamazana impagarara, agomba kubazibira ngo ntibabone ubwami, agomba kubazibira ngo ntibaze bakubone, barafise ibyabanduje. Ariko rero kubwo kwizera umusaraba wa Yesu Kristo, haleluya, ngaba barahagurutse bemejwe n'ijambo ryawe, barapfukamye imbere yawe Yesu, baragupfukamiye. Natwe turabaherekeje imbere y'ibirenge bya Yesu. Baratuye intege nke zabo zose, ibyabagoye n'ahari byinshi kandi byari kubica. Reka amaraso yawe abetse, damu ya Yesu Kristo inasafisha, amaraso yeza, amaraso akura ubuhumanure, amaraso yuzuza umuntu n'ijuru, amaraso atuma umuntu yandikwa mu gitabo cy'ubugingo, amaraso ya Yesu umwambaro w'abaja mu ijuru. Turayasabye muri kano kanya, aho abantu bahagaze bahavana agakiza kuzuye, bahavana indirimbo sha, haleluya, banezererwa agakiza k'Imana, bakurako ibyo bagabitanije byose, wa mubi asohoke. Ibitero bya Shetani turabifashe miri, ibyabikurikiza byose Mwami Yesu Kristo bibakureko, ubahagarike neza muri urugendo. Urakoze kubahariye bose kandi ubahaye indirimbo nsha mu mitima yabo, ubahaye n'umunezero, ubabwiryaja ubabwira mugenda amahoro, babwirira bafise amahoro yuzuye, urabarinda ubakomereza mu rugendo. Tubasengeye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.